ntushobora kugaya akazi kubera akazi kusikaguha amafaranga akonye n'akazi yakora byumva urakwiye gukora cyane kubera ako kazi gato uri kuragaya niko kazo producer mu kazi kanini ya wewe ukeneye twarigana n'umukobwa yitwahani vraiment je namukunda vanye n'uburyo navuga yaravuga nkumva ndavugishijwe ego. Hello ladies and gentlemen, c'est Annie on the mic. Turabakiye muri White Vision TV. Turafise umu invité ari special katumwakire. Mwitwa bande? Yo, je musanzwe amazina yanje nitwa Sezerano Elvis. Niryo zina niswe n'abavyeyi. Ya murakoze. Obaye. Jewe mba mu Kanyosha. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Mbo babiri. Urakangahe? Nduwa mbere. Ukora iki mu buzima busanzwe? Jewe ndi umujournaliste wo kuri TV online White Vision TV ariyo muri ko murambona ko aka kanya. Yeah. Nta kindi ukora? Ndumuhasa tu. Akazi kose ndagakora kabako gafa kuba kama amafaranga tu. Okay, abajene bubu turabona kumengo barashobora kwa bagaye ubuzi bakabona kumengo hari ivyo bokora ivyo batokora wowe ubivuze kwiki? Bo abajene bafise izo mentalite premièrement barakwiye kuja kwipimisha mu mutwe bashobora kuba mu bintu by'urumogi canke ugasanga na vision y'imbere bafise ntushobora kugaya akazi kubera akazi kusikaguha amafaranga akonye n'akazi yakora byumva urakwiye gukora cyane kubera ako kazi gato uri kuragaya niko kazo producer mu kazi kanini ya wewe ukeneye wowe niyo wagaya akazi gato bisobanuye ko naya vision nini iri hejuru kubera nta muntu avuka ngo ace nk'imbavuga kuzura ingobyi sinze nta mwana avuka ngo ace atambuka aravura aricara akavura and then agatambuka yifatikije ikintu hama mu nyuma akazotambuka atifatikije ikintu and then akazokwiruka rero utangurira akazi gatoyi nibice bisobanuye ko utazogera imbere so rero ukagaye bisobanuye hari ibintu biri imbere wewe uri utazobona kubera ikintu ca mbere watakaje kumva ko uri umuntu wa danger sinokuraka and then ushobora gukora aho gatoyi bakabona gakuze neza bakakuzamura canke aho hantu uri ugahura n'umuboss akabona uburyo umwakiriye akavuga ati wow akaca akwangaje mu kandi kazi. Yes. Elvis wibona mu myaka 5. Myaka 5 iri imbere. Jewe mu myaka 5 iri imbere. Ubwa mbere na mbere nibona ndi mu mubiri. Je nzoba nkiriho sinzoba napfuwe. Nzoba nkihema. Nabo bujanye n'iterambere naho imyaka 5 ndibona ndahantu hadasanzwe vraiment uko ubuzima uko umwanya ugenda niko ubuzima butera buhinduka kandi twene dutera tuje inyuma nk'ibisusu twe dutera tuje imbere nk'inda niyo mpamvu inda iri imbere so nibona ahantu heza cyane ego. Indoto yawe ibisazi? Indoto yanje ibisazi nuko mariage yanje je zobera mu kirere ntavuze mu ndege twebwe abavyeyi umugeni abaservere ibiki tuzokoroka twambaye imitaka tuzogera hasi mariage yaheze na reception yaheze yabereye mu kirere iyo niyo ndoto y'ibisazi kubera nico kintu narabona barakora. Umuntu uzotwara umukobwa ameze gute? Kobwa ameze gute? Premièrement je nshaka gutwara umukobwa yubaha afise respect kubera ikintu Imana yashize mu bakobwa ni ukubaha ikintu Imana yashize mu bahungu ni urukundo. Premièrement bizosaba ko abanyubaha ubwa mbere look yiwe nayo abadukurikirana barabizi je umukobwa ateye nk'ikidaje wapi akeneye umukobwa afise amapistole nk'umusoda mu ntambara atari muremure cyane mbo ateye nk'umukobwa nyene yitwa Ani twigana nyene mwiza w'inzobe vraiment twarigana n'umukobwa yitwa Ani vraiment je namukunda vanye n'uburyo navuga yaravuga nkumva ndavugishijwe ego. Tumushimire cyane. Namwe ndabashimire Imana mubandanye muhizagirwa bariko badukurikirana babandanye bagira subscribe share like and comment muhanda mudukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro biryoshe ibiganiro byubaka mushobora gutaramira ko muri ko murafungura ico iganiro kibonye washwanye n'umugabo wa muca muja kwiyunga
ikiganiro wananiwe examen ukacura bico kiganiro ntiwibuka ko wagiye kwishura uwo munsi ikiganiro no ku kazi baku iyi TV mu misanzwe ifise akamaro ku bantu benshi ku isi yose ahantu hose vyose tubaha biba bimeze fresh yap Kiri umunsi mwita namwe mwakoze